ku minsi ya kabiri yose tuzoza twambara gutya, tuzoza tuza gushigikira dusaba ubutungane yuko bwo kwikubita agashe. Hanyuma rero twebwe tugasaba yuko nukuri ndabisubiyemwo amatohoza bari batanguye gukora yari amatohoza yaratumbereye yarafise inzira nziza. Hariho umugwi w'igipolisi warigizwe n'abapolisi gusa, uwo mugwi twaramaze kumenya uwo ari wo, twaramaze kumenya abawugize n'ivyo bari bashitseko, ariko bamwe bita ngo abo hejuru bagaca bahagarika bagaca bigwiza n'ubusa. Mbere nosaba yuko n'umushikiriza manza wa Republika muri meri ya Bujumbura ayo madosiye ayo mapeve bijya vyegeranyo vyakozwe yuko atohirahira ngo abikure muri dosiye abigumye babikorereko, kuko turazi yuko harimo ibintu bikomeye cyane. Kuko mbere muri abapolisi baridoze bamwe bagira bati iyo baza kutureka tugafata bajya abapolisi bari harya kuri bajya babikira ibintu byose byari maze kuja habona. None twebwe nicyo gituma turi ngaha kugira dusaba ubutungane bwikubita gashi. Hama murabona irisinzi ry'abanyagihugu igene ringana, aba banyagihugu bari ngaha nta musazi n'umwe arimwo, bose bafise ubwenge bukwiye neza cyane, baje gusaba ati ubutungane nibumva kamo. Rero aba banyagihugu bari kubarabatera bo burugurika, ahubwo twasaba yuko yorara hanze uno munsi akava muri ryaborero rya Muramvya bamujanyemwo, kuko gushika uno munsi ibintu bari kwaramwagiriza na twebwe turabivuga tukavyemanga yuko bijya bintu bifise ifatiro. Nibashaka gufunga barafata twese badufunge, n'ubu baze bayore, jewe nibaje n'ubu bashaka batware bijya bintu ndabishimangira.